nuko bimeze ariko muri minota ingahe dusigaje reka dusimbire ku migwi murazi yuko muri kino gihe abakinyi agiye gusubira mu migwi yabo basanzwe bakinamwo ubona ko tuze kubona amashampiyona ariko hari bimwe twagumye tubigaruka ko ngaruke ku rukino benshi bashobora kuba biteze ntiruzuba kuri ino weekend izoza ni yindi weekend ndavuga urukino rwa El Classico biboneka yuko ibinyamakuru vya hariya binone ko runo rukino rwari rwitezwe cyane benshi bavuga bati yari impinduka twarabonye yuko FC Barcelona yari yifatiye mu kanigo mu gwere y'amadini mwaka uheze mu kubatsinda Classico zose ariko baravuga ati uno mwaka Real Madrid turavye ingene yikomeje n'ingene itanguye championnat iraje ishobora kutwereka ibintu bihinduka impinduka ariko umwe abaha umusaruro ukomeye agiye mu Mvune ndavuga Kylian Mbappe atsinda chaque match ariko no muri FC Barcelona twumvise amablessure menshi nubwo ayogaruka batari bake ariko vyanavuzwe Edgar umukinyi Rafinha yuko aramadute menshi yuko yokina Classico ndetse na Robert Lewandowski nawe ni Classico ntarimwo vyumvikana yuko hariho desert mazizobura muri Classico ibi bintu nuko tutarabimenyera muga tuzobibona cyane nibaza kikiko wibuka umwihwezo twagize hari ryari ko wa mbere hari ku munsi wa gatanu hari mu ndwi hetse gusa ibiganiro byacu niyo mpamvu ni continuity ibi bintu byahindutse byuko imigwi itanguye kuyumvamwo commerce kuyumvamwo kukunda amafaranga cyane bakabihuriza ko canke bakabishigwamwo na UEFA na FIFA bifise ingaruka mbi ku bakinyi erega bakubwira ngo aho ivyatsi bigwaniye bambe aho inzovu zigwaniye ivyatsi nivyo bihasigara doke ziriya zantuze ziko zihangana n'ifaranga gusa za UEFA za FIFA zihangana n'ifaranga noneho aho umuntu yoza ngo avugira abakinyi nk'umuyobozi w'umukinyi president agaca kubitwa igifuka munwa donc akerekana bakamwereka ko equipe yiwe iriko irinjiza yabona ivyinjira nawe ivyunguka mugani wa wabahungu agaca sho abakinya ati ni mukine ntisinda bahemba muga abahasigara n'abakina bakinyi kuko uburuhe ni bwinshi cyane twaranavuze yuko uri kuraraba zino mvune ari za mvune zifatiye ku buruhe ziva ku buruhe umukinyage ni hamstring hamstring ni ziriya deshirire hamwe ubona umukinyi yiruka atakiri mukoze ko kaza akoze kuitako aricaye barasohoye nizo mvune nyinshi bavyita ngo ni bibwa hano umukinya agoye sinzi mvuga ni cramp zijya n'amakramp wowe n'amadeshirire no gutabuka mu nyama urumva kiki rero biva ku ngino nyinshi twaravuze twarasiguye ukuntu urabona ngo bumondi yale yivuye kuri 32 igiye kuri 48 izo ni ngine ziyongera FIFA yahora na mondi yale yonyene izabona ngo mondi ya declip izo ni ngino ziyongera muri intersaison hagati ya saison hinjira n'igihe haje Champions League forma nshasha ivyo byose nabakinyi babizira kuko ni forma ziyongere zikiyongera ku match menshi abakinyi babasanzwe bakina uno musi rero nyimba warabibonye nagwaye akarere ndakubwira nta mukinya kimari nkino zibiri babe nta match zibiri club yawe kimara tutabonye umukinyi yicaye avunika siko Barcelona birago kwikina match utabonye usohoka Madrid niko kuko za Arsenal bama bariko barasohoka mu kibuga ni mvune n'abakinyi bariko barabizira bariko bazira ivyo noneho igishasha ahubwo nzaniye nuko tuba twiteze match ya Paris Saint-Germain na Barcelona tukabwira ngo iyi match yari nziza nuko habuzemwo nakana izo ngaruka mbi ziraza kuri Classico bigiye kubandanya azoba Classico duharure tutiyamara nakana izo mvunere uko ziba nyinshi niko zizokora ku migwi noneho baja guhura ugasanga hariho nababuzi bari kuba bakwiye kuba bakina bakwiye nakubwiye Real Madrid yatwaye Champions League zitatu
atamukenya hinduka mu kibuga ari babande nye baguma ba waza kurana ensemble ya saison hawavuga ivyo sivyo bihote kirimo turi muri monde yuko abakinyi competition zabaye nyinshi bakina ama match menshi imvune zabaye nyinshi none ugasanga umukinyi muri club yi no selma iyo saison na competition ziyongereye uwo mukinyi waje gwararura nko muri saison zitatu ziheruka equipe yiwe yamukoresha imisi yose ndabesha ugasanga kabisa ari ngira nka Pedri yaheruka kuruhukira akomeye ya kuva kabisa gira turazi yuko bana mutabarije cagihe ca ni eho igihe ca eho aba Kevin De Bruyne Rodri abo bose baruhuka iyo bavunitse reka ndagwa karore gatawumoye neza umuntu witwa Mohamed Salah ni nawo mukenya dakarigwa n'imvune cyane kuva kuri Klopp gushika kuri Arne Slot n'umukinya akina match zose gushika agizene avunitse ubwo borere nubu ni yindi sorte y'uburuhe aho sezo iza ikabisi yindi none aho sezo yindi yaza ikaza nibindi vyiyongeremwe ayandi ma competition aho abakinyi bahora bava muri Champions League championnat zaraheze bakagenda mu buruhuko kubera ko ari umwaka utagira mondial FIFA yaje nayo nyene itambika mw'ivyaye byaza mondial de club aho na myaka itanu iheze nyimba ari imyaka ndwi hari hajemo ngo Nations League aho ivyo byose vyiyongeraho hari hasanzwe hari FA hasanzwe hari Carabao Cup n'amashampion abakinyi ne babandi kuko ko wagura effective kwose William Saliba biragoye kumukura mu kibuga azoba titile ushikavunitse agenda ruhuka donc ubu tugiye gutangura kwa assist aho turaba match ikomeye twaraba amazina mugatwarunguruka indani mugiye gukina ndukasanga haburizemwe benshi ukabona umukinya akomeye nk'ubu ari nk'abakinyi nka babiri oya makuru wari utuzaniye Rafinha urabe nkuko Rafinha biravuga ko ari inserte kabisa kuko byari byitoze yuko ashobora kugarukana rimwe cyo kimwe nabandi aho rero tugira imana nka Lamine Yamal nawe arakize nugukura ibivuze ngo Classico iza kuba mu ntango zo kwicumi Lamine Yamal ntitwamubona oya ibaze rero Classico itagira Lamine Yamal itagira Mbappe itagira Rafinha niko kugabanuka ko buryo iyi migwi yikunze amanuze ama confederation yikunze ararenza none nuzi match ya Barcelona na Villarreal uraza aho ubudendaje bugeze mugezaho Miami niyo bazoja gukina bafata match ya championa bakayigisha hehe muri Amerika ibi bariko barabikika bose abakinyi numvise batabiryoherwa na gato ibirometero amajana n'amajana ibihumbi n'ibihumbagiza bakagenda gukina ari agafata urugendo rw'amasaha 10 afata federation abinyungu zayo nama equipe tutayashiramo kuko Barca na Villarreal bafasha kubyeme bibambe byikubihakana baravyemerani muga club zikavyeme muragiye muciye mugaruka peut-être na weekend mufise match ya Champions League hagati mufise mufasha match amasaha nka 28 yo kugenda no kugaruka abakina bonya y'aba Frankie de Jong bidoga bati ariko ni hahani nyene tutavuga zivuga sendika z'abakinyi bakubya zarahagurutse zaratangwe gutuvuga nyamara yamani turi bikuru utangwe guharurira nk'ubu umukinyi yitwa Ashraf Hakimi nawe umugira n'ikigongo wazi ko yakinye ama champion muri mu Bufaransa match zose agenda muri Champions League barayitwara hari aho utamubonye sawa agenda muri Coupe du Monde Club akina zose hajya unakubitije akajisho muri azokina kan muri squad ya Paris azokina Coupe du Monde muyo muntu ni mashi ukubitije akajisho muri squad ya Paris umusubizi wa Ashraf Hakimi ndiya utorabona uca wumva nye aho biva kugira bamukoresha uko kose azikina zose urumva uyumvira uyo muntu avuye muri Coupe du Monde Club asubiye muri champion agiye muri Champions League agiye muri eliminatoire za Coupe du Monde muri Maroc agira docha kina kan muri December na Janvier asubira mu champion hama muci ataja muri Coupe du Monde kandi uyu n'umukinyi muri kano hari wakwazokina inkino zose zishoboka kuko kure nasubirizwa donc deki akomeye akina match zose yakumbure mumenyereza azovuga ati
reka nk'umwanya mbere ninde hajya mukira ku mwanya kuri Maroc ni Mazraoui ariko Mazraoui avuga bwaraho baca bashanja amakoti Mazraoui nashobora gutanga ibyo kacibu bavuna akacibu mu kinyararushe kabisa. Yes nuko ayandi makuru akoravugwa hariya tukiri muri FC Barcelona Real Madrid twavuze yuko ari abakinyi bari kuravuga ko batazoboneka nibi vyavuzwe kuri Dean Hudson bivuga yuko azobera kuri Classico nta ubizi Dean ari absent urumva nta ubizi ko bavuze bati izi za weekend za Champions League ariko bizovana ingene azokira imvune bavuga ati Classico azoba hari ariko wamaze isomere zibiri uri hanze gutaguza kuri Classico n'urukino rukomeye biragoye si bya bintu byo kuza kunga umukinya atari disponible nabonye muri kino gihe sinzi ko ari Alonso ariko aragerageza kubwira Florentino Perez amuga ati nyabuna ndakwinginze Florentino Perez yahagurukiye umuntu wese yitwa umudefenseur central aheje amasezerano yabahagurukiye ubwo niba Alaba yavuze ati agira sore Alaba nande na Rudiga rero ubu twumvise avuga ati ndiko ndondera Magehi basubiye kandi kuza kuvuga ati turashaka Ibrahima Konate kandi basubiye kuza kuvuga ati nawe turashaka na Dayo Tupamecano amasezerano azohera na Saliba biranuganuga kwa Arsenal oya Saliba aramaze kwiyongeza arongeza icyo nikimwe Saliba yaranze ari kuntu sinzi kurabona izi projet zino migwi ipfumo zoza 2029 ariko wakwegera ukebo ya nta Saliba none Edgar so bimenyangira ngo ibintu vraiment umwakuza equipe ikurondera urabibona iyo ufise umugambi wo kujayo wanka kongera kugira bihure naho kontra izoherera okay transfer ya Mbappe yatanga kuvugwa ryari muri Madrid none yigeze yonga amasezerano na Karoliro bisanzwe tuvuga aho yaherewe kunugwanuko byaratwaye nk'imyaka 3 reka Edgar reka tureke no gutumwanya kuko Mbappe yamye avuga ko reve yiwe ari yugukina ariko tuzi n'ijambo Saliba yavuze risigura impamvu yongeye amasezerano adahisemwe gushikana muri za 2030 ivyo bishobora gushika kugira ngo bashobore kugura amasezerano y'umuntu niba mugurana na clause banza wumve yuko ivyo bitaramukuze peut-être nk'uno mwaka bishobora gushika Arsenal ntitware Premier League hakabaho agashavu kuri Saliba akavuga ati je nakeneye guhindura mwijambo rimwe Saliba muri Madrid byashoboka vyanka mu myaka 3 nibishoboka nako yamaze kuyongera yongeye 5 murinde muri Arsenal ariko reka turindire turabe ntawo bizi ko bashobora kugira iki ariko ivyo uno mwaka vuba ntibikunda rero ko mvuga ati gukene bavuga ati Dayo Tupamecano bamwegere Ibrahima Konate urazi ko amasezerano azohera na wene muciriza uyu wewe Margehi baravuze yuko na wene bamushaka nubwo ashaka n'imigwi myinshi bati barashaka gusohora witwa Rudiger nande na abahinga mugabo bakavuga bati abo bobo ugomba kubaka defense nziza atabibazo ufite by'amafaranga bariko babagiye ni yisezo kuko gutunga Alaba paraporo yakahise kiwe Alaba mutunga hana kina no mutungira kuri bench kuko ari parmi les mieux payés muri Real Madrid Rudiga numukinyi tunga ari mu kibuga atagiye gumusaruro kumureka kagenda ariko Real Madrid nyimbi gomba kubaka nizana abakinyi ireke kwa mirindira impera z'amasezerano ubu bariko bavuga Magehi ubaza ko Magehi nka Liverpool mu kwambere tazogaruka igomba kushira kamafaranga wewe urindiriye rero ngo amasezerano ahere ni bibazo oya ikintu gifasha ijyamigwa minini ni kwa kuntu usanga hari abakinyi bafise ka karanga mutima ko kwifuza ukidira umugwi munini exactement bicubuze nico ukurashaka kuba jewe ndire ya Madrid ndi Marge niba nagwanira ku meza y'amafaranga ariko ninde yakubwiye sino kugeza ubu nta mukinyi parito twara yamushatse nta mukinyi Man City twara yamushatse urumva iyo Real Madrid ivuze uherutse kubona ku meza ryari Barcelona nza kugwanira abakinyi n'indi migo ntibikunda biragoye ivyo vuze nivyo Marge yashobora kumva ati Chelsea irankeneye Liverpool irankeneye umva Bayern irankeneye ariko Real Madrid iravuze hari telefone ndashaka kureka kwitaba ahorye utiyumvira kabiri hari telefone ndashaka kureka kwitaba washaka kumunzane uno munsi Konate yavuga ati nimba Real yavuze jewe nashobora kwiganganira nkavuga ati mutanyongeye Real yavuze kuvuga
rero vyumvikana Mbappe ngo telefone amasaha 2 kwa heze kiba giheze ati Konate nsanga Wara- yifitiye n'abafaransa babiri aheje gutelefona Konate aje kwa Upamecano ati we nawe ndabona yuko nga muri Bayern tameze sino neza ino football amaze kuba mu mafaranga bagenzi we iyi football amaze kuba mu mafaranga kabisa hatagiye haraba kakantu kandi hariho na shoya kamaranga hariho mutima na shoya ya palmarès voilà kuko no munsi Trent Alexander-Arnold ntabwo ushobora kuvuga ati mbandanye muri Liverpool ariko nimba Bellingham aravuga ati wa mugabo we ntaco utatwaye ingo wiryohere urugire amafaranga muri Real Madrid nico kabisa kuko raba kwasaba kongeza amasezerano kongeza amasezerano iceke amafaranga gusa muri aba batatu Madrid rose babiri yoba yubatse ibintu kandi niyo nzira irimo Madrid ngene imeze defense yabo irike batera ikibazo gikomeye baba baracane kandi harimo abakuze beza nta experience bafise izanya abantu nk'aba oya irabakeneye nabonye kocha wa Crystal Palace avuga ati ariko hari n'abakinyi bazi kujya amafaranga batekanye ndabona ni Gehi agumye ngaha yodushikana kure no musi Crystal Palace meze neza ati ni kubera uyu mukiriya agumye ngaha aranabatsindira umukiriya ukinye mwiza gose hari n'umuntu tawaze ati yagarambye ati ubundi hari abakinyi bazi kujya amafaranga bucece uraba nk'ikintu Fernand ariko arakora mu aka kanyi Madrid cyo bari giki n'amasezerano Benshi ariko nyuma ko yase cyatumye Alaba tagiye voilà aba yavuze ati ngwina ntakina Alaba ari mu bakinyi nigumira babiri inyuma ya Mbappe ni inyuma ya Mbappe na Vinicius Vini naraongekwa niyo yocha mujimbe urumva mukinyi nk'uyu ubushaka umwikura naco gituma no munsi muri FC Barcelona bamaze gutangaza ati unyabuna uyu mukinyi sezigahera tuduhejeje Robert Lewandowski kuko amafaranga himba ni menshi kandi umusaruro ariko araduha ku myaka yiwe biragoye yes nuko reka ku munsi wejo abakunzi n'abahaye akanya reka ndabakanya muri uno mwanya kugira ngo mugire ico mushikirije namwe agatelefone ni kakandi nyene ni 31 10 ubusa namwe mugira ico mushikirije tugezegeje isaha indwi zirenze ko iminota igira kuri 42 ku munsi wejo sinari nabahaye akanya ariko mugerageze mu profite vyanse nta kundi candaba mbandanye n'ayandi makuru